Everybody, welcome again. Nari ndabakumbuye cyane. Ncuzi bakunzi ba Buja Hit TV. Nuko nari ndabakumbuye cyane. Ndazi neza ko namwe mwari munkumbuye. Uyu nundi munsi mwiza cyane. Undi munsi novuga yuko umeze bien, umeze au top. Nitwa Isaac Classic behind the camera. CK Professional. Niko byifatamo neza cyane. Uno munsi rero ati Isaac waje niki. Urabona neza ko ndi mwibarabara. Urabona ko ndi mwibarabara. Uno munsi nashimye yuko tugenzura ama studio mu gisagara cya Bujumbura. Kandi rero ngiye kuze ndayagenzura guhera uno munsi ngira nkurikirana ama studio yose, studio imwe ukwayo kugira menye ko byifashe ama studio y'Ubujumbura yifashe gute, habuze iki, hakogwa iki, bongera iki, bagabanya iki kugira byose bigende neza. Kugira subscribe utarakora subscribe, hariko kandi merci kuri umaze kugira sabone cyangwa subscribe, ariko kandi reka ndagusaba ushire commentaire yawe hajya utubwire ubona gute bigana bya Buja Hit biragushimisha cyangwa imeze gute. Okay, uno munsi rero Isaac urihe? Uno munsi wagiye? Uno munsi rero twagende aha turi mu Kamenge uko habona ahari mu Kamenge aho hasanzwe hakorera studio imwe yitwa Hit Beats, niko Jeno yita Hit Beats. Umuproducteur wawe akaba arinde Hot Mix. Hot Mix rero iyi ni imwe mu studio maze gukora ama hits atari make, harimo indirimbo ya Bienfree iheruka gusohoka Love You, nimbo maze kuyiraba, ndazo maze kuyiraba, indi ndirimbo ya A Flow Question, ziye zose zakorewe muri iyo studio. Ariko kandi amakuru mfise nuko n'umukinyoma reresi akomeye cyane mu Burundi w'umustar yitwa Mugisha nakunda gukora uturimbo twiyo fasha mana fasha, nakunda kubari yewe rero ivyo byose nabyumvise ndavuga ati no reka ngeje kuraba studio ya Hot Mix tugenda. Ariko rero ikindi kintu naco nuko tuje giturumbuka, mana yaje je giturumbuka kugira ndabe yuko anyakira neza, kuko nake hajya niziza urara na studio ingene yakira umuntu niba twakira neza cyangwa twakira nabi ntavyo nzi. Reka ndamusabe CK nkurikira nawe uriko turaba tuje hamwe. Welcome Jason nuwashitse, urumva je nta birebire na ndiko ndababwira ndi imbere y'umuryango ngaha ndaje aha ni mu rugo. CK welcome. Ya wazee ni sawa man. Vipi bro? Biragenda? Ego. Uraho? Emeze neza. Kuberewe? Merci. Uri muririmbyi? Ego. Uyu ni muririmbyi usanze ngaha kwa Hot Mix. Ni sawa boss? Binaendeka? Safi. Umetulia sana? Njoo vyangu. None wewe na uri muririmbyi boss? Naenda muririmbyi. Waje kugira indirimbo ngaha? Ego, hari indirimbo turiko turashiramo ama instrument kugira tuheze tuyuzuze neza. Hot ni hari? Ego arahari. Hot ni hari. Reka tuje turahabe. Sorry wana ngaha ni atari. Boss ni sawa man? Safi. Biragenda? Ni sawa kabisa. Mu migenzo y'Ikirundi twigishwa yuko dushitse hanze uza kwanza kuramutsa aho twahasanze. Ndabona uraberewe sana. Ni sawa none? Ni sawa. Witwa nde? Nitwa Isanis. Isanis uri muririmbyi? Yeah. Umaze gusona indirimbo zingana? Turi umugwi witwa Rukinzo Right Band, tugeze ku ndirimbo 5 ziri kuri YouTube. Indirimbo zitanze kuri YouTube nabo bari nabo maje gusona indirimbo? Ego. Okay, sawa. Sinagendeye mwebwe mo tuzoba turaronderana. Ndafusubira ngiye kurondera ngaha. Nafsi. Odi. Hot Mix. Cameraman ni sawa boss. So? Biragenda? Yego. Ni Hot nkuko mubona. Hot uno munsi Buja Hit yakugende? None mwe mani gamuza sa mutamenyesheje umuntu. Oya urazi? Oya. Umva Hot. Umva reda ariko bere burunga. Hot. Ni sawa boss. Ni sawa. Umva. Sorry bro. No isiga kuri studio Hot abantu bose nibazi ko bishaka baza kuririmba none. Bien sûr. None uri umusani gamano uje kuririmba. Icyo si ingorane. Iyo si ingorane Hot. Je naje nabagiye ati Hot ari kuri studio bambwira ati ni hari. Ati nagiye kuvugana nawe rero. None hari ingorane none boss. Oya mugabo wowe trejuru mukamenyesha umuntu mukamubwira ati bana telefone zirahari, mukamubwira ati ndafise ikintu rugende kudukorana, ukamenyesha mugabo ntaso karibu nkuko wabinsavye. Urumva arabitwemereye. Hot ni umwana mwiza, Hot nagorana. Hot reka CK ndagusabe winjira ino indani gato tugendere studio. Okay, nkuko wabibonera rero Hot yatwemereye ko tuvugana ngaha nawe no munsi.
Hot ni sawa none boss. Yego ni sawa. Biragenda. Yego ndashima. Tugwanyiza umuziki gadogera ko turaba akumvirize bien. Hot mix. Yo. Uno muri ibyo muko murakorana. Twanyuta safi. Yeah. Nyota safi reka kanza ndamuramutse ni sawa boss. Ni sawa. Biragenda man. Yego. Uyu mutipa sana Liza yemwe. Yo. Boss aricho mfana na Liza classic. Liza. Bon. Nzabivuga ndi munsi. Nkuko mubibona rero no musiri twagende hit beat canke hot mix niko no mwita urazi kenshi aba producteur ntibakunda kuboneka mu interview sinzi impamvu hot bibaza ko biva kuki kubera ki aba producteur kenshi mtakunda kwiyereka mu interview. Imitima y'abantu simwe hari imitima usanga igara imitima usanga yishira hejuru mugabo kiramwe ivana ingene yaremwe abari mwe bafise umutima wo guca bugufi no kwishira hejuru donc nizere yuko imitima itandukanye y'abantu. None hot kumenga nuryohewe hot washavuye none kuba twaje tutakubwiye none hot muri kamere yanje niko meze sinkunze kuvuga cyane cyangwa nerekana umuntu menga ndi happiness cyane wapi niko niyamira nyine uko nyene ko mvuye. None buja hito no muse kugendera uyumva gute basi sawa naco ntwakubwiye ariko uyumva gute? Mbo ndaryohewe kuba mwangendeye ni byiza ahubwo muze muragendera n'abandi. Yes. Hot ivyo utakunda cyane mu zimwe mu ngeso utakunda kuba producteur nizi. Mbo zimwe mu ngeso kuba producteur nakunda ari producteur usanga bagara ku bantu producteur usanga bafata underground ubonye mu superstar ukacumenga ujya mu underground ntumukorera iyo ngeso ni ikintu cyambere je nanka ama ku kindi naco nango producteur ataheza akazi k'umuntu ugasanga muguma mufatana ku mashati nico bakoreye umuntu kandi abari gifitiye uburenganzira bwo kukimwa mugihe bayakurishe ashico kintu mu byo bintu bibiri nibyo nsango nk'icyo negura aba producteur. Yes. Wowe telefone yawe rafise mode pass ya gahot niyobura. Yes. Umusheri wawe rafise arazi mode pass ya bien sûr. Yego. Umaze gushika gafata telefone yawe agasanga aho ibimuriza wapi nta bimuriza bibayo. Ivyo nivyo kuyere ko niga ndiyemera ashaka nida namukunda umva ibyo muriza gute ibyo yosanga ariko bavuga yuko kenshi bimwe zimwe mu ngorane aba producteur muhura nazo ni abademu baje nko kuririmba nk'ukura nkawe mu fisa studio ari mu nzu nyene juste ushobona ko haraba ikibazo cyo guca mu basavyo mu basaba nivyo hot. Oya nakubwiye ko imitima y'abantu itandukanye kandi ingeso si zimwe. Yes, hari abafise ingeso y'ubusambanyi bien sûr mugabo biravana n'umutima w'umuntu n'akazi aba yahisemo gukora. Wewe wahisemo gukora akazi n'akazi ibyo bindi ni pembeni muhurira pembeni atari ku kazi. Yes. Haramaze kuza umuririmbyi ngaho uramwirukana. Oya wo twananiranye iyo utauje waje ararimba biramunanira uramwirukana ati wowe genda uzogaruka wabimenye. Oya tegeza kugenda yabimenye frame tegeza kubimenya kuko ndi umwana yoroshe kandi nkorosha ibintu nsanzwe ndi numuririmbyi ndakuririmbisha ririmbuku kagoroka ibintu nk'ibyo mva nta mpamvu yo kumwirukana mu gihe abazi aje yuko nabonye cyane ko byamunaniye tumana bambwiye ati banatora beat ugenda ugire repetition autre jour uzogaruka. Cameraman fasha unyereke ngaha kwanza ndabira umugabo mbona ifoto yawe hot kuko idashiraho umudemu wawe madame ngaha tumubone kuko namushirako iyo ni vie privée wande nta mpamvu yo kubikubwira. Ariko amakuru dufise ngurabana n'umukobwa nivyo? Oya sindagira. Nurage? Oya ntiyaragira. Ntiyaragira kubera. Ni kubera iki? Oya iga kurungura burya sukina amagopo bakwanza ukipanga ni etape. Yes. Ndacarunda n'ubuzima. Umaze kugira kuri etape yo kujyana n'umukobwa umunsi yose haba habuze. Oya ata munsi kirigira kibaho. Biri biraba? Oya. Weho. Ndanakijijwe en plus. Okay, tsakumenya histoire gato kuvyerekeye akazi kawe kano kazi kawe wagatangiye ryari hoti watangiye akazi ku producteur ryari cyangwa wamenye gute kuzi akazi ko kugira production nk'izi? Mbo ikintu cyose ni impano kweri ibintu bya musique naravyisanzemwe narabivukanye mbo ndibuka neza nkiri umupeti nkirakana k'imyaka 5 nakuze nkunda kuvuza ingoma nkagira karaoke yo mu cité bijya bintu usanga abana bagenda kuvuza mu barabara nyine bagakuranya abantu bakabatuzirisha amahera abanzi bo bambona barabizi mu gatumba mbo narabigize ndabibamwo numva menga umuziki undimwo gushika naho ndashimira cyane abantu bamfashije gose
hariho Lazaro na Metusera bariko bararengana muri quartier barambona bavuga ati umwana afise igipaji il faut ko tumujana muri église ubwo yarabe k'imano yiwe yokura niko kuntora baranjana muri église nyene ndavuza nashikiye kuri batterie mvuza mu nyuma niho nagiye nsanga menga biko birambamo gose batterie ndayimetriza gushika naho mfata gitari accompagnement muri église ndavuza ibyo ndabiva ko piano bass ibiki byose ndavuza gushika naho numva ndibuka nari ngeze mu mwaka wa windwi c'était en 2009 niho nagiye kubera ko yarasanzwe akorera mu Kamenge naramurondera kuko twaranaririmbana no muri korali we yarantanze na Koli yes twararirimbana muri korali yarantanguriye umuziki kuva kera hanyuma nuko nagenda kumva yuko akorera mu Kamenge kuri Blessing Studio nkaza ndaje nava mu gatumo gw'amaguru nkaja kwakora kuri Blessing kwa lawe yes hama turavugana nyine nk'abana babana muri quartier niko kuzaramfasha avuye muri Blessing yacaja muri Gigi niho navuga ati uko biri kose aranyegereye ndaja kuzanaja muri Gigi nyine nazinuka saa 12 gukubura studio nyene ibintu nk'ivyo muca muvyumva nawo umwana afise umwete kugira mbe ndazi machine ndayo basi ko no bandavuza basi na piano ibintu nk'ivyo mbo nuko ndabibamwo gushika nahabona yuko ndabifitiye umwete ahitamwo kubinyereka jusqu'à maintenant yes studio ni gwawe canke urakorera ni studio y'umuntu ukorera oya sinkorera umuntu kweri nivyo wanje wabikuye agafaranga wagakuye gahote Bo fise manager nka grand frère yarandeze kubera nk'ira umwana mutoya ande merde niho naboravye aratangura turera nk'umuryango atureze nubu turiga twigisha nukuvuga a premières études niho yacha avuga tuko biri kose reka ndagusohore ndaguheze ivyuma kugira ngo kagapantaro wawe urusaba kagakaramu wawe urusaba wimenye niko kuca nsohora yes ubu rero urime ubu ndimenya kwiri akaririmbo kamwe ngaho kakurera amafaranga angana gute ugakeneye uraza tukavugana umuntu ugukeneye yo kuronka gute mbo unkeneye yashoye kuntelefona kundondera kuri namba yanje ya telefone 75 585 548 canke 68 222 399 canke akaza mu Kamenge kujya mbere cumanuka ipave Inter Bank usanga winjira muri Kavumu ku 03 cukata droite numero 4 eba atanze adresse nyene z'ubusazi nyene direct shuhabona okay hoti reka tugushimire cyane reka nakazi uriko urakora ni keza cyane ariko umwe mu baririmbyi umaze gukorana nawe uravuga ati kuri indirimbo ni top ni mbo arabapeti baririmba cyane baririmba neza babizi ndakumvishije indirimbo ngaho dukora wewe nyene uvuga ati ukiheba ukikora no mu maso ukavuga ati ibintu ntibibaho kweri ari abana bazi kurimba muri quartier mugabo babuza aho basohokira indirimbo baraza bagakora bagatahana bagenda ku ba journaliste nka bamwebwe bagasaba mu bafashe mu bacira ibintu birebire wowe rero uvuze ati uvuga neza yuko ingeso yo gusaba amafaranga baririmbyi mu ba journaliste irahari yes irahari baramaze gusaba amafaranga hot oya niko yaje ntaririmba nta musi ndingera ndondera umu journaliste yego ni wakurondera nko oya si bo bandondera gose kuko nta n'umunsi barigera baza bandondera ahubwo nibo bazoza kurondera ibikorwa je nkora yego akamo uwo batera hot akamo batera aba journaliste mbo bafasha abana batoya hari abana bari muri quartier bazi kuririmba bafise indirimbo nziza gose ziryoheye amatwi hariho naho no kuri buja nageze kuvyumva ufise itala ufise indirimbo agenda yidepose bazumvize mugabo ndakubwije ukuri mu ndirimbo bara badepoza hajya bayivuza rimwe kabiri ya gatatu nayo basubira kuvuza yes bashaka tibana kugira urumva ariko hot indirimbo zirarihigwa promotion irarihigwa hot promotion irarihigwa mugabo karawe uyu muntu arafise igipaji nimwe ega mwe tutabafise intwotera imbere Isaki mwe tutabafise intwotera imbere vraiment ndakubwije ukuri turafise ntaho twoja ingorane rero mumaze kumenyekana bamenyeze kumenyekana barimvye kuravugira bisha bihera baca ntubabona kandi oya ntubabona gute kandi arakazi kanyo k'aba journaliste gaso babaronde aribwo nimwe mu bakwiye kubaronda urazi ko hari abarinzi ugenda gusaba interview akayikwima bien sûr nakubwira bene nakubwira ko imitima y'abana atari imwe mugabo nizere yuko abo babima usanga ari nka 20% canke nka 10% babima yego
rero ni Hot Mix ariko aravuga ikiri mu mutima wiwe kimubabaza sana kwa mesha makuru bamwe bafise ingeso yo kubanira gufyonda akazi k'abana bashoboye. Okay, Hot Mix je nkunda kubaza tubibazo tubiri cyangwa itatu twaba novuga turi en dehors y'akazi kawe kugira duheze ndabareke mbandanye n'akazi ndabona muri kumwe n'umuririmbyi hagera barindiriye kumbandanya mukorana. Wewe umuntu ku munsi tohera udatelefonye ninde? Ni mama. Yego. Mama wawe. Mama ndamukunda sana. Yego ni wa munsi oya na mu telefone. Yego. Okay, turagutoye genda ugende isafari ugende iburaya dufate par exemple barakugeja bukanye nko hanze ariko bwira ati sezera abaririmbyi babiri wewe wemera ati nukuri abajya niyo ukazi duguhaye sezera abantu babiri gusa abaririmbyi uzi fast aho sezera nde nande baba star ariko tuzi bazwi n'abanyagihugu bose babazi La. No sezera kuri na J5 naramukunda. Yego. Koli na J5 Yes. kubera kuri aranyinspira sana ndaramukunda muri production yiwe ama J5 ndakunda ninge naririmba. Yes. uramaze kubonana na J5 uramaze kumukorera indirimbo J5 Oya J5 ndigira ko twigeze kubonana nk'ikiga production muri Mapenzi Art Record mu Gatumba twarigeze kubonana mugabo sinari bwawe urazi hajya utaratera imbere bumva ico maze gukora abantu baba superstar biragoye kugira bakorera indirimbo babona menga ntacu ushoboye mugabo ni wamara kumenyekana mu misiri imbere niwo zosiga bakurondera cyo gituma uwo munsi ntabashe kuronka occasion yo kumukorera. Yes. Namukorera amajambo make. Ariko kuva uba utangura akazi ka producteur rero neza nta nurabona J5 J na urabona kumubona ndamubona tukaramukanya. Yego. Arakuzi wewe Aranzi. Yes. Okay, ni byiza cyane. Akabazo kanyuma wewe twitege kurya umuceri ryari canke amafanta ryari ibintu vya mariage nyene urabona ibintu byo bujene nyene akazi kawe utagize utafise umudamu ni danger. Kurya umuceri shabi ni ibintu pangira urabipanga kuyihere ukavyitondera si ibintu ushoboye kurupoka ngo ndababwira umwaka no jeje ni numva naronse ikintu niyumva nipanze bien nzokorondera Isaac nzobabwira. Yego. Neza cyane urakoze cyane Hot Mix akajambo kanyuma ubwira ariko araraba buja hit ya masaha. Mbo akajambo kanyuma nubabwira bakoze kudukurikirana bakoze cyane ndabashimiye. Mico no basaba abafanzi bagire subscribe kugira abandanye baronka amakuru ya Buja Hit TV nico. Okay, urakoze cyane Liza sorry si Liza ngenda kumita Liza nkuko twagiye nahije kuvugana na Hot Mix ubu rero reka mugira twitahire tugende reka mvugane na gato na Liza cyenda mwita Liza ko arasana Liza cyane mu tipe nani ni mutaramubona Liza wera biraga photo je mumenya ni sawa none nyota safi Ego ndashi. biragenda Ego vraiment ndashi. boss urabereye nuko Merci oya mugandi home maye ikivyo bi. na uri home none uri ku kazi none uri kurakubita umuziki Ego vraiment ndi kwijob kwiri. urabana na Hot Ego. Ya. Usigara kwindirimbo rero urakorerwa ku buntu vyutse mu gatondo biki vyose amasaha ushaka kubita umuziki Oya shasi ko bimeze. Ikintu cyose nkucitondera ukagitwara bukebuke. sigura yuko Hot umuhamando amahera Oya na mahera mfise muga bon jise na mahera ndamuha muga indirimbo sindagisora uko nifuza no ntegerezwa nyene gukura ibintu nyene biri serious ukuntu nyota safi indirimbo zinga je sindirimbo 9 indirimbo 9 ya mama ndaremvye uraremvye zose zikuri YouTube bon kuri YouTube hariyo zitatu none nyota kuko none vraiment munazikeneye yo zisanga he bon jise ni kuri YouTube nyota safi tu acabona konti yanje acaraba indirimbo zanje kandi ndaziko aza kuryoherwa tu okay duhe gato sabe uturimbire gato kandi shaka kuri indirimbo nyine urukura recordinga nga DJ andungiriza kajwi je undirimbire byenda vyumve Bebe ninakundwa nawe nzovyishimira urabizi ko ngukunda nanje nuzotumendira ukiniacha ntalia funa Uma sweet vanilla wa moyoni ukiniacha ntalia Uma sweet vanilla Give me more, te amo, mi amor Give me more, mi amor, ti amo tufumbate fumbata susuruke
fumbata aga susuruke fumbata susuruke fumbata susuruke ya iyo ni fumbata rero iyo ni fumbata iyi ni imwe mu ndirimbo igiye gusohoka vuba cyane Nyota Safi aho uri kuririmbira nde bon ndiko ndirimba nyene umuntu nkunda juste none nvyumva nako ari ibintu byo gufumbata na nyene uriga jewe yego urakwega kakaboro sinigeze ndabigira urasoma kakaboro sinigeze ndabigira watinye Imana nawe nukuri Imana ni icabona canje bavuga ngo baririmbye niyo ntivyo kunda wiku performing utara ivyo bintu vyari vya kera cyane ubu abaririmbyi benshi na majorité basigaye nyene ari abantu bize ari abantu bari serious ko deja music irimwo amafaranga gica umuziki urimwo amahera uramaze kugira inoti y'umuziki none naho narayijya muga ndayiteze ko nzoyajya vraiment kuko akeza kwiri kazigura kandi vyiza biri imbere ni byinshi vraiment Nyota Safi urashoboye man big up sana cenzo kurondera merci beaucoup we baranye ukora umuziki we nzokurondera twivugane merci sana kandi mwakoze Buja Hit vraiment ni bon nagaciro muduteye vraiment hano iwacu kwiri kandi hamwe mwoza murabigira no ku bandi byo bavyiza ko dushaka ko music yacu yomenyekana mu bihugu byose ko mu bihugu byose nitwe turabanye makuru music gusa rero nibarabe ingene babigenza vraiment dufashanye abuziki habuze gusa kwa kuntu ko bon kumva ko ukorana n'umuntu umva ya confiance ushaka gushira ku muntu hama mugakora akazi amafaranga akinjira baramaze kubwira ko usanalize jewe ego benshi barabimbwira muga fresh tu nutse ko abantu ari babiri ku isi nibaza ko muzohura analyze tuzohura kandi tuzohura none ntunyizeye none gamani reka tubyizere urakoze cyane merci beaucoup Buja Hit mwakoze cyane Isaac kuba mwaje vraiment Imana ibahetsagira merci beaucoup yari Buja Hit TV as a classic on the mic ngaha muri studio ndiko ndiri umuziki cyo rero kandi mbandanye nifumbatira hoti ndukiriza volume shani susurikire